bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Uno musi turaza gusoma imirongo myinshi. Dusabe umuntu umwe adufatire, dusanzwe dufite abasomyi beza cyane, Yesu abahezagire. Umwe adufatire Itanguriro 32, ndaza kuvuga umurongo hanyuma. Uwundi acafata Itanguriro 26, uwundi nawe acafata Abami ba kabiri igice cya kabiri. Turazavuga imirongo hanyuma. Sabe abasomyi bacu babe ready, turaza kubabwira umwanya wo gusoma. Amen. Ijambo ngomba ko tuvugana kuri uno munsi ni ijambo rivuga riti gwanirira ijambo. Gwanirira ijambo ni ijambo ngomba ko riza guhembura imitima yacu kuri uno munsi. Haleluya. Umuntu ashaka kugwanirira imodoka rimwe na rimwe akayitsindira, sivyo none? Murashaka kugwanirira kumbure inzu canke amatongo kandi ukayashikako, ariko kandi uwagwaniriye ijambo bivana n'urivuze abafise power kurusha wa undi yagwanira ibindi bintu byose. Narinzi kuza kuvuga amen. Ijambo rivuga ati gwanirira ijambo, rivuga riti ijambo rirafisemo ububasha bwo guhindura ubuzima bwawe, rirafise ububasha bwo guteza imbere ubuzima bwawe, kandi rirafisemo n'ububasha bwo guteza inyuma ubuzima bwawe. Bwana sade sana, bivana n'ubivuze. Ndaza kuvuga abantu batatu bavuga ijambo rigahindura ibintu. Umuntu wa mbere avuga ijambo bigahinduka ni umuvyeyi wawe. Vuga ati umuvyeyi. Reka wa musomyi umwe adusomere Itanguriro 27 ku murongo wa 27. Turasoma mu izina rya Yesu. Aramwegera aramubwira, yumva ubutamirane bw'imyambaro yiwe, aramuhezagira. Ati ubutamirane bw'umwana wanje bumeze nk'ubw'umurima uhoraho yahaye umugisha, nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku biboribori byo mu ndimiro, hakikimbe impeke na vino. Amoko aza gukorere, amahanga aza kwikubite imbere. Uzuganze abo muvukana bene nyoko bakwikubite imbere. Uzokuvuma wese avumwe, uzoguhezagira wese ahezagirwe. 30. Nuko Isaka arangije guhezagira Yakobo akiva imbere ya se wiwe Isaka, Esawu mukuru we aca arahinguka, nawe ateka inyama ziricumba azizanira se. Abarira se ati, data nuvyuke uje kuvyo nahize jewe umwana wawe kugira ngo umpezagire. Isaka se aramubaza ati, urinde? Aramwishura ati, ni jewe Esawu umwana wawe w'imfura. Isaka aca ahinda agashitsi kenshi cyane ati, none ninde yahize akanzanira
kuri ibyo nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhezagira, kandi nta kabuza umuhezagiro azowugira. Esawu yumvise amajambo ya se araturikisha araboroga umubabaro mwinshi cyane, abarira se ati mpezagira nanje se muvyeyi wanje. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Twavuze duti gwanirira ijambo, kandi twavuze ko tuza kuvuga ku bantu batatu bashobora kuvuga ijambo ubuzima bwawe bwahinduka. Uwa mbere ni umuvyeyi wawe. Umuvyeyi wawe arashobora kuvuga ijambo ubuzima bwawe bwahinduka. Iyi ni inkuru ya Isaka, hari hageze aho ahezagira abana biwe. Mugabo umenye ko Yakobo na Esawu bari bukuru na butoyi, kandi batanguriye kugwanira mu nda ya mama wabo ariwe Rebeka. Maze Rebeka maze kumva mu nda abana basa n'abariko baragwanira mu nda, yumva ibintu bikwegana mu nda, Imana imubwira ati ufise imbanyi y'amahasa, kandi ayo mahasa ni bukuru na butoyi nk'uko bisanzwe, ariko bukuru azoshumbira butoyi. Ati kuko nakuze butoyi kurusha bukuru. Imana ibikora uko, ikunda umuntu akiri mu nda ya mama wiwe. Maze bamaze kuvuka havuka Yakobo na Esawu. Yakobo aba butoyi, Esawu aba bukuru, ariko kandi babaho umuntu wese atazi ibizohava biba. Mugabo mama wabo kubera yaramaze kumenya iryo banga, yari yatahuje iryo banga ko butoyi ari bazoba mukuru kandi ari bazoronka umugisha, ariko bukuru nawe wa mugisha ntabwo azawuronka ko. Mama wabo ariwe Rebeka acakora ikintu kidasanzwe cyo kurondera ingene Yakobo yo kwiba umugisha wa Esawu. Mugabo inyuma yaho gato Esawu yarasamaye ku mugisha wiwe. Esawu yadandaje umugisha wiwe ibiharage. Ngira mugeza ati yatuma awugurisha akanyama. Ibiharage agurisha umugisha wiwe uduharage. Icyo gihe Esawu kubera yari umuhigi akomeye cyane, yaja kurondera akanyama. Se nawe yarakunda akanyama, nk'uko musanzwe mubizi ko n'Imana ikunda akanyama. Murabizi ibimazi byo koswa, nababwiye ko ari akanyama, nta rengarenga bagira ibimazi byo koswa, kandi n'abantu ba kera barakunda akanyama. Bwana siwe sana. Maze Esawu amaze gutaha asanga mwene wabo ariwe butoyi yakaranze uduharage dusigaye dutukura, sinzi ibyo yari yashizemo ibirungo by'icyo gihe. Esawu nawe ashonje bikomeye cyane, hako yofata inyama imwe akabarotsa kugira ngo abera. Mugaca abwira mwene we ati geragereza urabe ingene umpembura. Yakobo nawe yari azi ikintu cyitwa umugisha. Yamubwiye ati ndahira imbere y'Imana ko uza kuma umugisha wawe, je abari je mba mukuru nawe ube mutonya, ntuzufyine ku ijambo. Gwanirira ijambo, kandi bivana n'ijambo gwanirira. Ijambo rifise umugisha rigwaniriye kuva uno munsi mu buzima bwawe. Ntuzufyinate n'ijambo rivuze. Esawu navuga ati none ko ndiko ndapfa gasha, ubwo bukuru ndobujana he? Mivyo biharage kuva uno munsi ubaye mukuru nanje mbaye mutonya. Ubwo nyene Imana icibihindura, Yakobo ni wahava ahezagirwa. Abantu benshi barakondana cyane Yakobo kubera yivye umugisha wa mwene wabo, ariko Imana yari yamaze gusezerana kuri Yakobo umugisha. Nubwo Rebeka atari kugira ry'amanyanga yose kugira ngo Yakobo abari bahezagirwa, ubundi bwo umugisha wategerezwa gutahira. Vuga ati Yakobo kutabivuga. Ubundi bwo umugisha wategerezwa gutahira nde? Ubundi bwo umugisha utegerezwa gutahira nde kuva uno munsi? Ntazinuza waji bagenda ari kwibutsa. Ubundi bwo umugisha utegerezwa gutahira Jackson. Amen. Birazwi nubwo togira amanyanga, umugisha wawe urahari kandi uraharuye. Amen. Ikindi gihe rero se aravuga ijambo, yaramaze kugera hasaza atakibona neza, atanakibona. Arabwira Esawu ati kibondo, urazi ko ari wewe bukuru, genda umuhigira akanyama ugakore neza ugacumbe nk'ubugara afise ukuntu babiteka kijya gihe. Ati numara kukazana cenda guhezagira. Vuga ati bahezagira bahejeje kujya. Amen. Kubera katamuhezagira ataramuzanira akanyama. Buriya ni Imana umaze gukora ikintu cy'ikimazi cyiza aravuga. Amen. Imana itanga umugisha
umaze gukora ikintu gikora ku mutima wayo, Imana iratanga umugisha. Amen. N'umuvyeyi nuko tuciga Sunday school sinzi kubaka ivyigisha, batubwira tugomba umugisha kwa mama wawe, ati genda uvoma amazi wuzuze nambari ingunguru nambari iki, ukubure ukora ibikorwa byose byo muhira, wejeje byose ucugenda ubwire mama ati mama nari ngomba gusaba urusha nje gusenga. Kweli yo kwankera. Bwana tusaidie sana. Yakobo ntiyavyumvise ingene se abwira Esau, mugabo Rebeka mama wa Yakobo. Bwana tusaidie sana. Mama Jacques mama Yakobo acabwira Yakobo ati wumvise ati papa wawe yabwiye Esau ati genda ndonderera kanyama cindaguhezagira, reka nanje nce ngira akantu hama tuje tukamuha tumubwire kuri Esau, maze uce wambara irushato rw'igikoko kuko Esau yarafise amoya menshi, maze papa wawe aca guhezagira akwitiranye na Esau. Babikora gutyo bakina idiri, amadiri yamyeho kuva kera. Nibaza ngo amadiri atanguye vuba, yamyeho kuva kera. Barakina idiri umuhungu na nyina kina na butoyi mu gishingo cyo kuha umugisha bukuru. Yakobo arikawusha avuga ijwi rya Esau, se aramukora ko ngo mugabo numva ijwi ari rya Yakobo, mugabo ku mubiri ndumva ko ari Esau, reka ndaguhezage. Arahezagira mu imigisha yose Yakobo yari umujanja, yari umuntu azi kurondera imigisha. Ndakubwira no hanyuma, yari umuntu azi kurondera imigisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Haleluya. Yakobo arahezagirwa ya migisha yose, ahejeje imigisha yose se yahejeje. Esau acaraza yarushe na za nyama, azarateka aranyarutsa ashiriye se ati ugarutse ubugira kabiri kandugu yangu, je simejeje kuguhezagira. Ati puye si jewe, ati none nahezagiye ndeka, ati wahezagiye Yakobo. Esau liraniga. Mugabo icyo nicigwa tuzosura kandi kwiga, aho bahavuye habaho gusubiza hamwe hagati ya Yakobo na Esau. Mbwiza ukuri wowe ko umuntu yagutwaye umugisha nguko ari wowe wakoze akaba ari waje guhembwa, bibaza wowe byakirangwa iki? Ariko ivyo tuzovyiga mu kindi cigwa cyo gusubiza hamwe. Bwana sife sana. Mugabo Yakobo yarazi kugwanirira iki? Ijambo. Yavuga ati jewe ndeka kuzana inyama, ndeka gukora, mugabo ngwanire ijambo riza kuva mu kanwa k'umuvyeyi. Buri umuvyeyi wawe nubwo yo bari umupagani, buri afise ijambo rishobora guhindura ubuzima bwawe. Uziko Yakobo yavuye abihanga rinini cyane, niho yakurikiweho ya migisha yose. Ikiye kuri Yakobo ntabwo yaciye kuri Esau, ariko yaciye kuri Yakobo. Yakobo ahezagirwa ya migisha yose bivanye n'ijambo ryavuye mu kanwa k'umuvyeyi wiwe. Rondera ijambo riva mu kanwa k'umuvyeyi wawe. Ufise Imana, ukaba ufise Imana uziko papa wakiriho mama wakiriho, rondera ijambo riva mu kanwa kiwe. No muvyonga arabantu bakavyonza. Abantu bazi konona no mu rugo ukavuruga ibintu, umuvyeyi akatangura kugira amasengesho kuvuga ati Imana icomba umwana wanje akaronka akazi ruguru cyangwa akaronka ishure ruguru, ukibaza ngo nukugukunda cyane kukuronderera interna, kumbe nuko abavuruze wateye sinzi. Ariko wa wundi nawe ameze neza, umuvyeyi agasiga muhezagiye, azotera imbere kukurusha. Usigaye witwa babitangwa ikiba vyanga ndondera, niko babita. Ukatsiga witwa vyanga ndondera canke ndondera vyanga sinzi. Kubera iki? Urafata ikintu ntigifatika bivanye n'ingene wononye mu rugi wawe, kwa so wawe na mama wawe n'abavyeyi bawe bose waravyonze, warononye. Amuvyeyi nta jambo rizima yakubwiye tuzopfa uko nyene, uzopfa wangara, uzopfa utaha ijoro, uzopfa. Ariko umwana mwiza yabaye imbere y'abavyeyi azi kurondera ijambo. Gwanirira ijambo. Mbwira mugeza ati gwanirira ijambo. Abavyeyi baramubwirija, umwana azi kugwanirira ijambo, abavyeyi baramubwira ijambo kandi riramukurikirana. Amen. Reka abavyeyi bakubwira ijambo kandi iryo jambo rigukurikirane kandi rizane impinduka mu buzima bwawe. Ivyo uri kuracamo nta wizi, byashobora kuba byavanye n'ijambo umuvyeyi yavuze.
arashobora kuba yakuvugiye ko ijambo ribi bivanye n'ingene wamwononeye. Ari nk'umukobwa usanga twarinda muhira abavyeyi bakacambwira ati uzopfa uko nyene, azotwarinda zishika kuri 5 muhira. Bongo kweli? Bivanye n'ingene utashoboye kurondera ijambo rikomeye cyane rihindura ubuzima bwawe rivuye ku bavyeyi bawe. Amen. Umuntu agira kabiri ashobora kuvuga ijambo rigahindura ubuzima bwawe. Reka bamudusomere. Reka badusomere Abami ba kabiri hahandi kuri 2 ku murongo wa 23 kugeza kuri 25. Umuntu agira kabiri avuze ijambo ubuzima bwawe buhinduka. Igice cya 2 ku murongo wa 23 kugeza kuri 25. Turasonze Yesu muzima. Bukeye yavayo aduga i Beteli, akiri mu nzira ariko araduga, haza abana b'abahungu bavuye mu gisagara, baramutwenga baramureba bati duga busa bw'ubuhanza, duga busa bw'ubuhanza. Arakebuka ababonye abavuma mu izina ry'Uhoraho. Nuko haca haza ibikoko 2 vy'idubu z'ingore zivuye mu ishamba, zirabatabagura abahungu 42 bo muri bo. Avuyeyo aja ku musozi Karumeli, hanyuma avayo asubira i Samaria. Amen. Imana ishimwe cyane. Vuga uti pole sana mwe vijana. Abasore bafite ibyo bavuze. Kaziye. Umuntu agira kabiri avuze ijambo mu bugingo bwawe n'umuntu yitwa umukozi w'Imana. Burya abantu badakwiye gufsinisha canke kuvyonga n'abakozi b'Imana. Elisa yaravuye guherekeza Eliya agiye mu ijuru. Niwe muntu wa mbere yaherekeje yagiye mu ijuru. Abandi umubwiye ati ngira mfe, akwegeranya ariko arasopa mu mufuko ko atamahera yasigaye. Kandi yageze kuja mu ijuru upfuye barira bataha muhira ati mugabo namukora. Nta numwe avuga ati reka tusigarane nga muri isandugu. Barira bavuga ati mugabo namukunda, akaca ataha muhira. Ati mbe abari bamufitiye amadeni yarinde nande nje ko arihishe. Ariko Eliya agira duganwe mu ijuru, Elisa yarabimenye. Amaze gutahura ko Eliya agira gende, amwoma inyuma. Maze Elisa arabona ko Eliya agira gende. Eliya amubwira ati saba basi icyo ugomba ko ndaguha. Elisa asaba ati ume imigabane 2 y'imwemu yawe. Eliya acamubwira ati sawa ranje ndagwaye ikizamini, buriya ntabwo bihabwa ku buntu, ntabwo upfa kubironka kwibahati, ariko ni examen ucamo canke ikibazo kugira ngo bishikire. Eliya amubwira ati ndagwaye ikizamini, ati niwabona ingene ngiye mu ijuru, ati biraza kubera nkuko bisabye. Eliya hakukapua bavyita ngo iki guhunyiza, niyakomagujwe yagumaraba. Eliya ingene havagenda mukanyi sase imiduga y'umuriro iziraterura Eliya imujana mu ijuru, maze wamutamana ucurakoroka. Elisa arawutora. Amen. Igitangaza ca mbere Elisa yakoze, asubiye inyuma yakubise wamutamana kuri amazi arigabura arabandanya. Igitangaza ca kabiri, abanyagihugu bari bapfuye no kubura amazi yo kunywa, amazi banywa yararura agatuma abayanyoye bamwe bapfa abandi bagwaragurika, yarameze nabi. Abanyagihugu baramugira ati mzee, sasa wewe sasa wewe ndio umebaki na zile nguvu na zile roho za Eliya, ni wasiganya za ngomezi na za muhemu za Eliya, gira icyo dukorere ngaha, amazi ararura abantu turakenera amazi tukabura amazi yo kunywa. Elisa acababwira ati zania ikintu chombo cange kameze nk'akabindi ndabereke. Afata ashiramo umunyu, arakora y'amazi ahinduka kuba meza. Ahanini sawa nari nkeneye. Inyuma yaho gato ariko arengana aza yumva utujene tw'udusore, kumera twari tuvuye gukina umupira canke mufite ibyo muvuze bandubya umukozi w'Imana.
umukozi w'Imana nubwo yoba ameze gute akaba ari umukozi w'Imana, urihorera wirenganire. Sawa? Akaba ari umukozi w'Imana ukamuhangara, Imana irakugirira akantu kandi utazopfa wibagiye mu buzima bwawe bwose. Baca bamubwira ati, yatubwiye ngo iki mu Kirundi? Mu Giswahili bavuga ati pawe mwenye upaa. Mu Kirundi bavuze ariko imisore y'ubu ya kera bambe. Ariko imisore ya kera yararinda, iy'ubu yo irarenza. Umuntu w'umusaza w'umukozi w'Imana azwi mu gisagara nk'umukozi w'Imana, ugahirahira ukavuga ijambo ati we wanye buhanza niki. Reka tuhasome. Bukeye avayo aduga i Beteli, akiri mu nzira ariko araduga, haza abana b'abahungu bavuye mu gisagara baramutwenga. Ico ni cyambere. Umusaza ubone yirenganiye utangura gutunga siye. Baramubarira bati duga busa bw'ubuhanza, duga busa bw'ubuhanza. Elisa anabitegereza ati jamaa wanijui mimi wananiona niko kama watu wengine tu, lakini mimi si wa kawaida. Kandi cyo nabwo Imana yakimuhaniye nk'icyaha. Oya. Reka dusome. Arakebuka. Elisa aratangara ati uyu ni ndamuhangaye. Arakebuka. Ababonye abavuma mu izina ry'Uhoraho, nuko haca haza ibikoko bibiri by'idubu z'ingore. Yaba zingabo zingore kuri uwo munsi w'abadamu probleme zivuye mu ishyamba zirabatabagura. Abahungu 42, mu Kirundi bandika 42 bo muri bo. Abahungu 42 bo muri bo, nuvuga ko harimo abandi bajene benshi. Mugo 42 barusha ububi abandi, babirimwo babikazemo cyane. Bavuze ati duga we busabwa ubuhanza, bamutwenga utacheka waki unacheka mpaka maisha. Uribuka wa undi yatunze urutoke umukozi w'Imana ukuboko kuguma gutya, muravyibuka? Abandi nabo iminwa ihora ikigenda. Umukozi w'Imana nta kumuhangara. Umuntu yasizwe amavuta n'Imana nubwo yoba akosheje, rindira ijambo riva mu kanwa kiwe ryiza riguhezagira. Amen. Mugabo umukozi w'Imana akubwiye ati ndakuvumye. Undi mpapa niwe yasumbuwana mu ishengero, yaragorana mu ishengero cyane. Amapastor amubwira ati uzopfa uhangayika mu mashengero, nta shengero amara mu mwaka kugeza uno munsi. Iyo ryonyene riramaze. Umukozi w'Imana akubwiye ijambo rikubako uko nyene, kuko ni ambasaderi wa Kristo hano ku isi. Kandi ntabwo uzobona Imana iza ihaguruka ati we ntuzenya, ikoresha twebwe bakozi bayo. Bwana sede sana. Ukihenda ugakubita ikofu umukozi w'Imana, ukihenda ugatuka umukozi w'Imana, ukihenda ukararaza umukozi w'Imana, bikugarukako impera n'imperuka. Ariko rondera umugisha ku mukozi w'Imana. Rindira Imana y'umukozi w'Imana akubwiye gusa ijambo ati Imana iguhezagire. Iryo ryonyene riramaze. Amen. Umukozi w'Imana akubwiye ati genda uroranigwe mu byo ugiye guko. Iryo riramaze, ni rinini cyane. Haleluya. Haleluya. Umukozi w'Imana avuze ijambo, nuserukira Imana ngaha ku isi rikubako nk'uko yarivuze. Elisa acashavura arabavuma. Abavumye izo dubu zaje. Wowe bibaza ko ari inki. Satani ari ready kukononera ubuzima. Ariteguye kukononera ubuzima. Ariko arindiriye gusa ko ahabwa uruhusha. Uribuka ko no kuri Yobu Satani yagiye mu ijuru abazimana. Kuko yanse yananiwe kushika ku buzima bwa Yobu, Imana itaramurekurira. Mugabo Elisa amaze kukuvuma, Imana ikirekura. Idubu zibazuzuye hose zirindiriye gusama canke kwakira canke gutabagura umuntu. Bwana sede sana. Umukozi w'Imana ijambo rimuvuye mu kanwa ririmo umugisha. Mugabo kandi arinza kuvuma,
uzorinda upfa natakuvumura. Elisa we urumva ntiyari kurinda n'abavumura ko bari bamaze no gupfa, ibigo byavuye bicabira n'abajya. Utuka umukozi w'Imana ati wabuhanza. Umukozi w'Imana afise ubuhanza poleza. Mugabo uzohirahira akabatuka kaziyene. Ugira gatatu ni ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Haleluya. Imana ivuze mu bugingo bwawe bitebe bitebuke bizoba. Ubundi ntiyarazi kirundi neza yavuze ati bitebe bitebuke. Bitebe bitebuke uko byavuzwe uko bizoba uko nyene na n'urudome iruzovako na nakaburungu kari hejuru ya ikazovako uko yabivuze bizoba uko nyene. Itanguriro 32 kuri 22. Itanguriro 32:22. Avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bompi n'inshoreke ziwe zompi n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu ca Yaboki, arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ivyo yari afise vyose. Maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana, bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako yiwe. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urahinyagara, bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura, kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubarira ati ntucitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'umumarayika n'abantu ukabanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarire. Aramubaza atombariza iki izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli. Ati mbonye Imana imbona nkubone, nonehe ndacariho. Izuba rirarasa akirenga Peniyeli, agenda acumbagira itako yiwe. Ico nico catumye Abisirayeli batarya umutsi w'ifyinga uri ku nyonga y'itako na bugingo n'ubu, kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo. Amen. Ijambo rivuzwe n'umukozi w'Imana uragitondera. Aha naho ijambo rivuzwe n'Imana ryo ni final. Gwanirira ijambo. Isirayeli imbere yuko yitwa Isirayeli yitwa Yakobo. Ni wa wundi wa munyamugisha. Haleluya. Wa munyamugisha uyu mugabo yarazi kurondera umugisha, yagwanye no mu marayika. Uziko kijya gihe Imana yakoresha abamarayika, sivyo none? Kandi umumarayika aje kuvuga kenshi yavuga yari Imana ivugira muri we. Kandi ubonye umumarayika wabonye Imana ko yabiri muri we kandi yamutuma message muri we. Hari ubwoko butandukanye bw'abamarayika. Hari abamarayika ba message batanga message, abamarayika b'abasirikare, hari abamarayika bajejwe kuririmba, hari abamarayika bajejwe ibintu n'ibindi. Kumbure hazogera igihe twige inyigisho z'abamarayika. Bwana sife sana. Ariko rero umumarayika Yakobo amubonye acamubwira aragwana nawe. Wa mumarayika amubwira ati ndekura, nawe ati ndekura, nawe ati kiretse wari ubivuga ivyo. Yarazi ijambo riza kuva mu kanwa k'uwo mumarayika yarungitswe n'Imana. Ijambo riza kuva mu Mana riza kuba ari ijambo ridasanzwe. Gwanira ijambo. Urashaka kugwanira itongo ejo akari kwiba, ariko gwanira ijambo. Yakobo yatahuye ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Marayika amubwira ati none witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Ati kuva uno munsi ntukiri Yakobo, ahubwo ubaye. Ati kuwugwanya n'umumarayika n'abantu ukabanesha.
Umumarayika nawe akaba ari aserukira Imana. Ugwanye n'Imana n'abantu ukawanesheje. Kuva uno munsi ntukiswe kandi Yakobo, ahubwo wiswe Isiraheli. Gwanira ijambo. Amen. Gwanira ijambo riza kuva mu kanwa k'umuvyeyi wawe. Mwegere. Ari abantu batazi ibintu. Ukabona umuvyeyi agwaye ageze ku mfiro, ukaja kwikubitira umuziki canke kwisamarira. Wa wundi agumye hafi yiwe araza kumbwira ijambo ryanyu. Ukabona mwishengero usengeramo harabaye ibintu ngo pasteur canke mwarimu canke diakore, nawe ukajamo ngo iminwa izokeba nibe. Sinakwambia usenga Imana, umukozi w'Imana ntagushavurire. Idubu woza ubona ziraje ni problem. Saba Imana iguha ijambo rivuye mu kanwa kayo. Haleluya. Gwanira ijambo ari byo tuko turagwanira mugabo bitagira ikimazi. Barasedesa mugabo gwanira ijambo. N'abakera barabwira abana ati wowe uzobuku kana kabuku, wowe uzobuku. Nubu anya mazina buriya babaha fayo kurera, Mateso, Tabu, Masumbuko, Magogwa n'izindi bazikwankana, baranyanka, bapfubusa, amazina yose ayo ni ibintu baba bagushizeko. Mu izina rya Yesu tugira tuyahanagure haza amazina mashasha. Baraka, Fanaka, Furaha, Rapia, Mbariki. Abari amazina ugwanirira ava ku muvyeyi wawe. Haleluya. Mwishengero nawe nyene ugwanirire ijambo riza kuva mu kanwa k'umukozi w'Imana. Amen. Kandi n'igihe uri kurasenga urondera ijambo riza kuva ku Mana. Hari amajambo ava mu bahanuzi. Abahanuzi nivyo barabaho mugabo arabandi nabo akubesha kugira ngo ejo bizobuku ugasanga sivyo. Kuko abahanuzi bo bamwe usanga n'ab'Imana, abandi n'aba Satani, abandi n'abakina amadiri ikenerera kanoti akubwira ati Imana yavuze ibi amucuma aya naya naya. Iki ni igihe cyo kugwanira ijambo, kandi Imana iriteguye kuvuga ijambo mu buzima bwawe, kandi rishobora guhindura ubuzima bwawe bugahindura n'akazoza kawe mu izina rya Yesu. Nanje nk'umukozi w'Imana nditeguye kukwatura ku ijambo. Amen. Rigiye kukubera inyungu mu buzima bwawe. Ugeze muhira ubwira umuvyeyi abakibafise ubwiye ati muvyeyi mpezagira, avuga ijambo mu buzima bwawe buhindure kazoza kawe kose. Narabwiye wa mukobwa yama yakubise kubera ijambo papa we yamubwiye. Igihe yarongogwa umugabo we yama yamukubise kubera papa we yamubwiye ijambo kanaka. Bwana sede sana. Ngomba ndagusengere. Amen. Imana iguha umutima, inzara n'inyota yo kurondera ijambo rizima rishobora kuzana kazoza keza ku buzima bwawe n'ubuzima bw'umuryango wawe. Harababwiwe ngo wowe ntuzobana n'umugabo, wewe iryo jambo ryarabakurikirana. Harababwiwe ati uzotunga umugore, wewe iryo jambo ryarabakurikirana. Imana ikugiriye neza uronke ijambo ryiza rivuye mu kanwa k'Imana, uronke ijambo ryiza rivuye mu kanwa k'abakozi b'Imana. Bwana sede sana. Uronke ijambo ryiza rivuye mu kanwa k'abavyeyi bawe. Abo bantu batatu gwanira ijambo. Amen. Gwanira ijambo. Ngira ndagusengere. Umuntu wese yumva agomba kugwanira ijambo ahaguruke tumusengere. Ariko mbanza gusengera umuntu agomba gutunganya ubugingo bwiwe. Mu buzima bwawe arashaka kuba hari ikintu kitameze neza. Ugomba kw'Imana iguharira ivyaha byawe, igushire ku rutonde rwayo rwiza. Data basenga mu izina rya Yesu, sengera abana ba mwami bamaze kwitahura mwami bakamenya uko bari, bakiye ijambo ryawe mwami, maze ijambo ryawe mwami ririnjira rirajanjagura umutima gushika mwami aho bemera mwami bakatahura bakamenya neza data aho batakarije. None ndasenze mu izina rya Yesu, reka amaraso yawe, ya maraso mwami y'igiciro, ya maraso wava ku musaraba, ya maraso yeza, ya maraso atwinjiza ahera cyane, ndasenga mu izina rya Yesu mwami amaraso ya yeze abantu mwami. Urabazi data
urabazi kuruta uko tubazi, urabazi mwami kuruta uko jewe ndabazi. Reka data urabe bino biganza mwami, reka mwami urabe bino biganza data biri hejuru, reka ufite mwami ibyaha byabo mu gitabo cy'imanza w'izina rya Yesu, w'izina rya Yesu. Ndasenga mwami ibyaha byabo mwami bitwikirwe mwami bikugweho w'izina rya Yesu Kristo. Icyaha cyose mwami navuga ngo nigikugweho w'izina rya Yesu mwami. Nta cyana kimwe udaharira, uwakoze nabi, uwasambanye, uwishe, uwatukanye, uwavuze nabi, uwaneguye mwami, waciranira urubanza n'ibindi byinshi mwami, abagaye abakozi biba, ndasenga mu izina rya Yesu. Reka data imbabazi zawe zibabe, reka imbabazi zawe mwami zibabe ko mu izina rya Yesu Kristo. Reka amaraso yawe mwami abeza abatunganye data, wajeje kubeza no kubatunganya. Reka wongere mwami bandike mu gitabo mwami cy'ubugingo, kugira ngo umunsi umwe mwami baze bumve amazina yabo ahamagawe mwami. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, umaze kubaharira no kubeza no kubatunganya no kubagirira neza mwami. Ndasenga mwami ikiganza cawe mwami kibujye kibakoreko mu izina rya Yesu Kristo. Ubagire neza mwami, uhembure ubugingo bwawe kugira ngo mwami ntibabisubiremo. Ndasenga nugaza ububasha bwa Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndasambura icyaha cyose gikunda kwizingira ku muntu mwami ngo gitsindwe kandi kinejwe. Reka kibirenge cya byose ubagire neza, ubahe kurengana aho Satani yari yarateze imitego yabo mwami ku bugingo bwabo. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo Satani n'abadayimoni bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Impwemu mbi zose zikuzimu ndavuga ngo zitsindwe mu izina rya Yesu. Izishushanya n'abantu ndavuga ngo zitsindwe mu izina rya Yesu. Ubugunge bwa Satani n'abadayimoni ndavuga ngo butsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka kibirenge cya byose bagire neza mwami, icyubahiro n'ingaje bibi byawe. Urakoze mwami, urakoze kubagire neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati umugomba gukira ni mugwayi. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96.